Mwiriwe mwake, karibu kuri ukuri kwa none podcast episode 33. Kazina banyitwa Nijimbere Dieudonné. Ino musi tugiye kuyaga ku bintu ngira bitatu aho bibiri cyane twisunze ku bintu vyabaye kuri umupresident wahoze ari umupresident muri Amerika, Donald J. Trump Jr. Ivyamubaye ko benshi barabizi, mugabo tugiye kubiyaga ko ntubagire kugira subscribe uri mushasha, utari mushasha naho welcome to this channel Dieudonné, and aho dushiraho ibintu vyunguranirana ubwenge kuri twese, ayasa makuru no kuri kwa none. Rero ntubagire kugira share urungikira mugenzi wawe kugira nabo nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri, kubera nta handi nahanyene episode 33 hari haheze akanya mugani ndagarutse vyinshi bishasha, ntubagire kugira subscribe. Rero ntatinze hinge tutangure kino kiganiro. Uyeje mpora ndibaza none ukuri aho kuri ko kurondegwa na benshi kukamenywa na bake ni kubera iki? Ni kubera abantu benshi batatora umwanya ukwiye wo kwiyumvira aho kurondera uko kuri aho kuri. Ibintu vyose bibaye baca bifata uko nyene bakabigirako. Umuntu arakubesha kubwira utujambo tubiri ugiriyeko. Ibintu vyose ugenda urabona ku ma TV, ku ma news, ku ma social media ugenda uraraba uvyemera uko nyene. Aho wotwaye umwanya wo kuvyumvira, gufata akanya ukavyumvira kuvuga none kubera iki ibintu vyabaye vyagenze uko bimeze gute. Ego nawe ujya muntu ariko aravuga hari afise insobanuro imeze neza, mugabo nawe bigomba ko ufita insobanuro yawe yo gutahura ivyo bintu ngene vyagenze. Urabona nk'ibintu vyabaye ku wahoze ari umupresident Donald J. Trump, aho bahashwe kumwica bivuye ngira kumvo zitandukanye. Benshi bavuga ati ngo ni kubera security yiwe abamucungeye umutekano batagize ibikwiye kugira ntibize gushika ngo vyabaye bishike. Rero ivyo bintu benshi babifata ugutandukanye. Amakuru je ubwa mbere nkiyabona nkivyumva je kwenda ringira ngo ni ibintu vy'ububeshi, ni ibintu bakinye, ni ibintu vya fake, kubera burya abantu ba politique ba politique bariko barirukira ibintu nyene ubu president ibiti vyo muri government ko nuko vyo muri leta, benshi bakora amanyanga aho barabesha kugira abantu babumve babemere, kugira baronka abantu benshi babakwirikira. Rero nibi vyabaje niko ndavyumviye, kubera burya barashobora gukina iki kintu, barashobora kubikina bakabikina kugira abantu bavuge bwa bundi wa mujama baramujeko, kubera iki bariko baramukwirikirana, kubera iki bagomba kwavaho, kubera iki bagomba ko abantu batamutora batamwumvira uko nuko. Rero kugira abantu bakaca bahindura bavuga ati bwa bundi burya hari impamvu bariko bagomba kumugirira uko nuko. Mugani je shingiye mu macagubiri yabiri ngo ati ngo kubera bajya abantu z'aba Democrats aba Republican bameze uko nuko, oya, hubwo je ngomba ko womenya ingene nawe ushobora kwakira amakuru yari yose, kwakira ibintu vyari byo byose bivuzwe. Yaba ari mugenzi wakubwiye amakuru ari ikintu ushobora gutohoza, ari ikintu ushobora kuvuga ngo ati ugenda ashobora kuronka inkuru nyakuri, kwirikiriza hanyuma urabe ko woyironka iyo nkuru nyakuri. Ni nkuko basakarura je ndo banga ati ngo jewe burya ngo ndashobora kugipiripiri rikaze atangorane. Mugani wewe uravyemera, mugani nta views hari usanga ndiko ndakubesha. Rero vyiza genda ugura iyo piripiri hanyuma uyime urabe ko kweri ndabishoboye. Hanyuma hinge tugaruke tena. Rero ngene vyagenze ubwa mbere na mbere twese turazi yuko umupresident hagiye barashobora kurungika abasekirite, barashobora kugenda ubwa mbere na mbere atanuko biragiraho biba abantu bateguye bakagenda bagahasuzuma kugira ntihagire ingorane ziza kugaruka, aho ntihagire ingorane ziba bataziteguriye. Rero bagiye bakasuzuma ahaza guhagarara, aho abantu baza kuba bari, aho bone polisi baza kuba bari, abasekirite nyene bajya bakurikira umupresident baza kuba bapanzwe uko nuko, vyose barapanga neza. Urumva ni ibintu bigenda ku murongo neza cyane. Rero nico gituma abantu benshi bibaza ngo ati burya ngo vyabaye kumvo ya security yiwe, aho umuntu yatumye ibyo bintu biba usanga ari umuntu ari muri security
yiwe. Nico gituma bariko barabaza nyene barya ba director bajanywe n'umutekano w'umuperezida, bariko baramubaza ati uriko uramubaza kubera ko ibi vyabaye, wewe ntiwamenya ngene vyagenze, wari hehe, ibintu vyagenze gute, baramubaza. Hariho bosanga bamukuye ni mu kazi bakamufayaringa uko nuko. Urumva ni igiti gikomeye kuba uri umuntu ajejwe umuperezida. Rero urumva ingorane za mbere abantu bibaza nizo. Na jewe ndarazumvirize mvuga ngo ati bwa bundi wosanga ibintu vyameze uku nuku vyagenze uku nuku ako kambere nagafasha. Hanyuma ica kabiri cagiye kuza aho je ndumvise bavuga ngo ati ni kubera burya ngo hariho uwo muntu kubera uwo muntu yarashe nyene wa perezida n'umujene yari kimara high school, urumva yari umwana muto. Rero ngo yariko arurira n'ingazi agenda hejuru ku nzu. Rero agenda hejuru ku nzu hariho abantu bamubonye. Rero abantu bamubonye barabwira polisi ngo ati burya hari umuntu ariko araduga uku nuku afise n'ingoho mu mugongo. Hanyuma abapolisi baraza bararaba mugane ngo nta na kimwe cabaye. Rero ubwa mbere na mbere umenye yuko abantu b'abasekirite barambaye ama uniform kibajeje kimenya abaribo. Rero nyamba polisi yibajije ngo ati ngo n'umusekirite, nyamba yibajije ngo n'umuke sinzi kubera uramumenye uwo ariwe. Urumva ngaho iryo nirindi kosa uca wibaza ko barakoranye uko nuko kugira bamureke aduge ntagire na kimwe kiba. Urumva ko nakandi kantu je kaciye kaza mvuga bwa bundi ibi bintu bwa bundi wasanga atari ibintu bapanze, usanga ari ibintu bagumye ne kumwica nyamuperezida. Urumva aha hari hazengera nk'iminsi 3-4. Urumva iyi video yaratwaye umwanya kugira ndayisohore, ndiko ndaraba utu video ndumviriza kubera je nk'ivyumva wamenga ibintu nyene vya fake. Kubera hari aka video ndaravye mbona umenga hariho n'abantu nyene usanga bari mu video bariko bagira utuntu nyene mu video, abandi bagumyeho uko nuko. Nkibaza none burya kweri umuntu atewe nk'umuperezida nk'uko bibaye abantu ntibokwiruka, umutekano ntiwobura nyene ugasanga ibintu vy'akajagari. Rero nico gituma umuntu yibaza ngo ati ngo ni ibintu bakinyaho, ni ibintu vya fake. Hanyuma tugarutse ingene abantu bavuga, abo abantu nyene bajejwe, abo abantu batandukanye bajejwe n'ibintu nyene ngira vyo kurasa uko nuko, bazi ibintu vyo by'ingoho uko nuko, bariko bara analyzinga ku ivyo bintu bavuga ngo ati burya aho uwo muntu yarari ni guhusha ntiyari guhusha kubera si kure cane, hari hafi cane ni kintu ze ariko arakoresha ico gikoresho cari guhashika tangora. Rero umva kugira ahushe ni ibintu nabo nyene badatahura. Mugane kutabitahura ni kubera hariho ukuntu abaperezida bafise ibintu baza barasoma kugira nyene amajambo yabo ni ibintu vyanditswe baza kubwira abene gihugu ko nuko abo bantu bari bo bose. Rero ngene yaragiye gusoma ikiri ku ruhande rwiwe yarahindukiye, ahindukira n'umutwe. Hanyuma wa muntu nawe yari mu ruhande rw'uburyo rwiwe, hanyuma arashe acasanga bihwanye nuko perezida nyene yaragize, yarahindukije umutwe. Hanyuma amaze guhindusha umutwe kimufata ku gutwi, caciye ku gutwi kirengana. Nihone nyene babantu ze b'abasekirite bari ngaho baciye baje bamugwako kugira ntihagire na kimwe kimubako. Urumva ngaho ni kindi gikingirizo umuntu adashobora gutahura iyo cavuye nta umenya. Gusa nyene kugira hindukire kwa ujya mwanya nyene na ujya muntu yaragize, urumva ni ibintu bitangaje kandi vyamukijije mu buzima. Hanyuma hariho n'abandi bantu z'abasekirite babiri bari hejuru, nibone baciye bamurangiza. Mugano urumva yo atahindutsa umutwe gato, urumva bari kumwica mugana nawe nyene yamaze gupfa. Rero uko nuko ibintu vyagenze burya hari abantu bavuga ngo ati ngo ni ibintu vyari vyo mu kino vya fake uko nuko bagize, abandi bakavuga ngo ati ni ibintu vyabaye n'ukuri ubwo nyene bakibibona. Je mugana ubwo nyene nkibibona sindari nibaza ko ari ibintu vyabaye nyakuri, nibaza ni ibintu nyene bakinye kugira amajwi yiwe aduge, abantu bamumenye, baramuzi mugana abantu bavuge bwa bundi ibintu biriko biragenda uku nuku, ngo usanga ari urujya rundi ruhande rwo bagira uku nuku kugira agire icizero mu bantu ze mu bene gihugu, hanyuma aronke amajwi azomutora uko nuko kugira asubire kuba umuperezida. Jewe aho ndiko ndavugira ni kugira wewe ushobore kuvuga ngo ati burya ikintu cyacu cyose kibaye mu buzima, yaba ari ikintu kiri hafi yawe, ari ikintu ubonye ku mashusho media, ku TV hehe, fata kanya umanze wiyumvire ko ari ibyo ngene vyabaye, wumvirize hanyuma nawe ufate ingingo. Ni nkuko ibi bintu biriko biraba muri ntuzenya muri Uganda,
muri Kenya ibi bintu biriko biraba vy'imyiyerekano urumva ni ibintu nawe ushobora kuvuga ngo ati none kubera iki biriko biraba bisungwa nde biriko birafatwa nde ninde ariko arabigira kugira bibe urwaruka rukora vyirukira rugwanya abantu zenya abakorera leta uko nuko uwo muntu ugiye kuraba akahise kiwe kameze gute uko nuko imbere ibintu bariko baravuga bamwagiriza nivyo uko nuko hanyuma ugatahura kubera n'ibintu bizohoraho kandi bizoguma bigaruka mu bihugu bitandukanye rero nk'ubu byatanguriye muri Uganda bamwe muri Kenya bagwanira ivyo bagwanira ibijanye n'amatagisi mugani bagaruka bagwanira n'ibindi bintu biriko biraba ubu maze ubu byageze no muri Uganda aho nabo nyene bariko baragwanira ingene corruption yo muri leta imeze aho umuntu umwe ingene ariko yagize ari corrupt kubijanye n'ingene akorana n'ibindi bihugu aho akora ibintu mu gihugu ca Uganda kasoma ko aho karonda kahise ko uwo muntu ashobora kumenya ivyo yagiye arakora uko nuko hanyuma ugatahura kugira ntubeshwe na vyinshi aya samakuru nukuri kwa none ntibagire kugira share urungikira mugenzi wawe kugira nabo nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi ningahanye kuri Dieudonné ND gira subscribe like comment sharing this video hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana peace.